Nile Sports TV. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sports TV. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2025. Ikiganiro cy'uno munsi turaza guhera neza na neza mu mugwi nserukiragihugu Intamba mu rugamba. Nahimana Jonathan yarayarokoye umugwi nserukiragihugu Intamba mu rugamba mu rukino bariko barakina n'umugwi nserukiragihugu wa Mauritania. Urukino rukaza kurangira ari ubusa ku bundi. Izo nkino zibiri zoba zadusigiye iki zaduhaye igicapo ikihe na cyane cyane ku mugwi nserukiragihugu bari kumwe n'umumenyereza Patrick Sangwa Mayani. Twivira ngaha twigire mu mugwi nserukiragihugu Intamba mu rugamba wabigeme aho imyimenyerezo ibandanya mu gihugu ca Tanzania aho ku munsi w'ejo inkino za Sekafa zizotangura. Mbega umugwi nserukiragihugu wabigeme uzokina urukino rwabo rwa mbere ryari bazohura n'igihugu icahe. Nyuma yaho tuca twerekeza ngaho iwacu mu Burundi aho uwahoze ari umumenyereza cyangwa se wari umumenyereza w'umugwi wa Bomamuru Football Club Gustave Niyonkuru inyuma yaho aburi igikombe ca Primus League agatwara ikibanza ca gatatu akabura Coupe du Président akaviramwe mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma bisa n'ivyarangiye amasezerano yiwe n'umugwi wa Bomamuru boba bamaze kuyasesa. Nuyo mumenyereza yoba agiye kumenyereza umugwi wa Bomamuru. Twivira ngaha tuce twerekeza ku mugabane wa Buraya. Umugabane wa Buraya ma transfer ni menshi cyane aho umugwi wa Arsenal uri kuriruka ku bataka babiri bashobora kuza bagakomeza ubusatirizi. Abo bataka ni bande baruko bava mu migwi iyihe. Saho gusa n'umugwi wa Man City wawundi ngo abatawutse nzo mu mwaka uheze uno munsi bitonde Man City rikiri yubaka cyane. Mbega Man City kwizana abakinyi bande iriki bakora hehe. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo twateguriye meganiro cyacu cy'uno munsi. Twivira ngaho aho mu mugwi wa Real Madrid naho inkuru zibandanya zivugwa aho ku munsi w'ejo umwana akiri muto cyane yaraye akorewe ibipimo kandi ibipimo byagenze neza. Umwana akina kurande rw'inyuma yavuye mu mugwi wa FC Bournemouth ariwe Dean Hodgson. Ibipimo vyiwe byamaze kuba birangira mu mugwi wa Real Madrid. Saho gusa kwa FC Barcelona hasifike hari umukinyi amaso yose yerekeje ko ashaka kuza gukomeza ubusatirize mu gihe Roberto Lewandowski ashobora kusohoka cyangwa se ubone ingufu ziwe ziriko zirarangira. Uwo musatirizi ninde w'imyaka 37 ava hehe twitege ko ashobora kuza mu gwa FC Barcelona. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo twateguriye mu gandiro cyacu cyo no munsi. Abarambiye musanzwe muziko kenshi mbani ngaha dijenye ariko kuno munsi tuza kuba turi kumwe n'umutumire tuza ko yaga bitari bike na cyane cyane ko nayivuze mu ntamba mu rugamba mu guserukiragihugu aba ku bagabo ndetse no kwabigeme. Mbere ko ntangura reka mbaze ndamwikaze mu bwami bwa Nile Sport TV. You are welcome my brother from Inada Mada. Karibu cyane. Urakoze cyane gift, urakoze kumikaze mu bwami bwa Nile Sport TV. Sijya mbere ndahaje kandi ko murazi ko ino nzu tumaze kuba tuyimenyera. Rero wumve ko atari ijya mbere ndahaci wumve ko nari umushitsi. Ntabwo uri umushitsi. Ntabwo ndi umushitsi bariko baratwumviriza bariko baradukurikirana baragiye atandukanye wumve ko ino nzu nyene tusanzwe tunayimenyereye cyane. Ubundi bwo twebwe tuba muri Nile iyo haje umushitsi mushasha twarifise agaseke k'ibibazo. Wewe uvuze ngo n'umushitsi ushatse gutinya simba benda kubaza ikibazo kora cyava ikunani. Oya sindi umushitsi ariko kandi ikibazo cyose uza kubaza I'm ready kabisa. Yitwa Obedushime. Obedushime usanzwe ukorera iradiyo hehe cyangwa umwuga wo kumenyesha makuru usanzwe ukorera hehe? Umuganje wo kumenyesha makuru barakunze kunyumva kuri mikoro za 19 n'ibicindwi cyangwa ujyana rimwe n'igice ubusagati mu gihugu birumvikana ko ni radio na televiziyo Isanganiro. Amuvise tuza kuba turi kumwe n'uvuye kuri radio na televiziyo Isanganiro. Bwana Obe ndabona kumeze neza ndabona hariya umutoto aguma ibintu ari sawa gumeze neza muhira neza cyane ariko mfite umutoto kabisa byihoreye bado sinagira uragira uranyumva andi ngo ndacyari muto cyane
anyumvira reka na nivyo imyaka 12 imyaka 12 uragera ndumva usumbya mikeya twitanguriye ikiganiro cyacu obe hari ku munsi w'ejo mu guserukira igihugu na mu rugamba bari gutana mu mutwe no mu guserukira igihugu wa Mauritania bo turavye kuri classement FIFA canke ku rutonde ngaruka kwezi yego nivyo mu guserukira igihugu na mu rugamba uri nyuma yo guserukira igihugu wa Mauritania ko Mauritania ufata ikibanza c'ijana na 10 bitandukanye no mu guserukira igihugu na mu rugamba ufata ikibanza c'ijana na 40 urukino rwatanguye tubona abakinyi bamwe bari batanguye ku mugwi serukira igihugu wa Guinea Bissau aho bari batsinze igitsindo kimwe kubusa harabaye mahotation cyangwa impinduka ubwa mbere ukibone rya liste hari ico wiketse cyangwa se wavuze ati ko hari match amicale kumbure Patrick Sangwa Mayani ashaka gupima bagiye bakinyi bose arabe réellement ko abakinyi bose yazanye bameze neza bari physical sero niyo baje bava umunsi w'ejo gwari rukino novuga ko rutari goroshe kuko kuri equipe nationale namba mu rugamba novuga ko gwari rukino rugira kabiri bagiye gukina n'igihugu ca Mauritania muri novuga ko muri uno mwaka gwa gicuti kuko urukino rwa mbere bakinye na Guinea Bissau twayitsinze igitsindo kimwe ku busa rero ku munsi w'ejo gwari rukino rugira kabiri rugiye guhuza igihugu cy'u Burundi hamwe n'igihugu ca Mauritania sinzi ryari hari umuntu nabwiye ko igihugu cy'u Burundi dushobora kubona liste ihindutse ibice byinshi kwijana kuko n'inkino zibiri za gicuti kandi bari ko barapima eske no mukinyi namufise ndaza kubashiramwo eske no mukinyi namufise ndaza kubashiramwo rero ku munsi w'ejo twabonye impinduka kuko urukino rwa mbere hari hatanguye abasore ndavuga nk'abaho bitabagira umugisha Jean Claude Musauza hari hatanguye abasore ba Kana Kimana Bienveni yari yatanguye ndetse n'abandi basore bo bita Onezime Rukundo ariko ku munsi w'ejo twaje kubabura mu kibuga naguciriyemwo kuri place ya Jean Claude Girumugisha hajemo Amisi sivyo kuri place ya Bofise Bimenyimana uza gusanga hari haje Bofise Bimenyimana uza gusanga hari haje uyu mugabo Kana Kimana Bienveni Kana Kimana Bienveni mwizamu naho ko heje kubivuga hari haje Onezime Rukundo mugiye hoho ibyo munsi yari Onezime Rukundo ariko ku munsi w'ejo yari Jonathan kibandanga rero novuga ko gwari urukino rwo gupima ntigwari urukino novuga ko kugwanira amanota ntigwari urukino novuga ko gwari rwo kuvuga ati utsinze uraza kubujaha utsinze uraza kuburonka ibi gwari urukino rwo gupima birumvikana ko nyene nyimbaro urukino rwo gupima utegerezwa guhinduka kugira impinduka eske ntabafisa abakinyi naza kuba ndabigenza gute rero byaje kuboneka ko yagize impinduka ariko nyene mu kibuga mu gice cyambere cy'urukino ntivyaje koro kuko uwo bita Jonathan Ayimana ku munsi w'ejo yabaye icungi kumeye cyane ngo naho Imana nyene novuga ko igihugu ca Mauritania tumaze kugitsinda icuro nyinshi twazitsinze kabiri ikiradutsinda mu mateka tunganya rimwe mugabo hari ucumbwira hari ryari c'était 2020 ndibuka ko mwaka 2014 igihugu cy'u Burundi cakinye n'igihugu ca Mauritania shane haje ni 3-2 ibitsindo bitatu kuri biri igitsindo ca gatatu cinjije no bita Yamin Selimani minota 94 urukini match heza rero turaza turakina kandi muri qualification ya kane tunganya igitsindo kimwe ku kindi tuza turakina 2020 hariya kuri stade Intwari ndibuka ko bita Saidon bazonka izatsinze kufura zibiri naho utavyibuka ico gihe rero turaza turavuga ati igihugu ca Mauritania cyari cyaje cyakaniye kumbure gishaka guhindura amateka mu gice cyambere cy'urukino vyabonetse ko hagati mu kibuga ku ntamba mu rugamba ibintu bitari bimeze neza kurande rw'ubusatirizi ntivyari bimeze neza kuko kurande rw'imbere ntihari ko arafunctiona neza nkuko arafunctiona kandi birumvikana ntihari gufunctiona badafise baba mediateur bari kubuza kubagaburira imipira twarabonye umunyegora ari we yerekanye cyane bisigura ko nta binyuma novuga atakazi kanini bari bafise imipira ishika kuri 6 yatewe umunyegora ariko nta gitsindo na kimwe cyaje kwinjira ushire kandi première mita
première kandi mita yaramakre ubona ari net. nuvuga ko umunyegori ku munsi w'ejo ataba mwiza twari kubona igice cya mbere cy'urukino Burundi dutsinzwe ibitsindo birenga bitatu. Ariko umbwiye ko yariko aragira ama rotation ndavuga Patrick Sangwa kugira arabe rema abakinyi bose yazanye kuba ari kuri meme niveau. Ariko bwana Obe buge tumamaze kubona iyo uri kurakora ibintu byo kutwa bricolage biguhiriye c'est bon muga bitaguhiriye nawe biraza kugukorako. Twarabonye Parfait Bizoza kuri match ya mbere yakinye hagati mu kibuga sivyo, ariko ku munsi wejo yari muri mutima wa defense. Eske nta kuntu yari guca higa umuntu nyene ashira muri mutima wa defense mu gasanzwe kina kwijya post uwo bita Derrick Mukombozi yari hanze uwo bita nuvuga ko hari abakinyi bari benshi bari hanze bakina ku ruhande rw'inyuma. Bukuru Keita yari hanze nawe yokinara na wanashima rujya ruhande. Nikora Kanyamukenyi nawe yari hanze nawe akina kuri rujya ruhande. Ariko umumenyereza wese afise shwayi, umumenyereza wese afise shwayi we kumbure hari ivyo yashatse kuraba. Ariko kandi nyuma hari ivyo yashatse kuraba yabibonye ko iryo kosa n'undi ritazongera. Ariko kuri equipe nationale uvuga ko amanota 4 mu nkino zibiri no kuvuga 4/6 si bibi n'imikinire twabonye tukaja turaba kahise ke mu giserukiro bw'inama mu rugamba ntawugaya. Oya ntawugaya impinduka zo muri equipe nationale ziko ziraboneka bana gift. Impinduka ziko ziraboneka nanje sinoja kure yawe niba twarabonye igitsindo nyene bacubatse ndavuga igitsindo batsinze mu giserukiro gigwa wa Guinea Bissau. Bwana Obe igitsindo je n'ubundi kiramva mu mutwe kandi sinibaza je n'umwana wanje zokimyereka narakibitsa ahantu hadata. Ariko ku munsi wejo bwana Obe apana muri football nta kugerageza tuvuga ati murutani vyaranse natwe vyaranse uko cyo mbwiye ngo hari umwe abaye kugerageza nubwo tutarashikaye nocenda guha karorero ko Senegal yaraye apana gutsinda gukubita umuguserekera gihugu bwongereza igace kiba n'igihugu ca mbere ku mugano wa Afrika gitsinze ubwongereza. Eske Senegal n'ubwongereza ni gihe gihugu kiri imbere y'ikindi si bwongereza. Rero twebwe nyimba twashoboye kuditwara neza imbere mu rutani ntizoshobora ngo nikwera ngo aturi imbere. Ariko ejo kivuga neza ntitwobideha Patrick Sangwa ku chapeau system ariko irashiramwe abakinyi. Bona Obe n'ivyo rukino rwaranse ariko twarabonye ko na numero 10 kubganje numero 10 ku munsi wejo ntigaragaje kandi twaba tuzi ko muri football numero 10 ninde ni wa mu createur ni wa mukenyi asanzaza imipira kuri 7 kuri 11 agahana numero 9 ko twarabonye Bofise Kalebe twarabonye yu Saido Berahim nta kintu batweretse ku munsi wejo. Rero kubganje nabonye ko numero 10 yabuze no hagati mu kibuga haratakara. Ushobora ko nawe ari ukuntu wabonye gushika yaho tubura igitsina cyo ukabona amakre ari ndetse yo kwinjira ukabona ntayo kubgaho uryo rukino kugira ducure kuva mu kibuga tutaremye uburyo novuga burebure cyangwa se bukaze bwo gutsinda. Ikibazo cyabaye ku munsi wejo niki ikibazo cyabaye sikindi nuko bujya mu bisanzwe muri equipe nationale tumaze kubona ko abakinyi baca ku mande kesha aribo bakunze kutwereka nuvuga uburyo bwo gusatira kuri equipe nationale. Ndavuga nko bitagira umugisha Jean Claude, ndavuga Kanakimana Bienveni iyo bari ku ruhande ya Cedric Amisi wibuke akiza burya yatsinde byo bitsinda cye ku ruhande Mohamed Amis. Rero nuvuga ku munsi wejo bari bagize impinduka gira umugisha Jean Claude ntiyarimo ajya Kanakimana Bienveni nawe ntabwo yatanguye birumvikana ko ku ruhande rw'imbere ku ruhande rwo konfansa urumva nyene ko ibintu bitegerezwa guca vyononekana. Ariko mu gice cya kabiri cy'urukino twabonye Patrick Mani Sangwa agira impinduka aza gushiramo Jean Claude Girumugisha aza gushiramo Abedi Bigirimana aza gushiramo ari Musanga nawe yaje gufasha hagati mu kibuga byaboneka ko equipe yaremerewe. Tuza kubona nyene equipe nationale iza guhema tuza kubona itangwe gutera ubupasi bwa adezeme bitaba kinyeneza bakunda kuvuga ati bwa pana pale pale na pale. Rero nuvuga ko impinduka ku munsi wejo yakoze zagize ico zimara naho atagitsindo cyaje kuboneka. Ajya burya bakubwira ko umuhinga wo kujya ararakarabye. Rero ni waza kubika bakinyi ngurindiriye kuza gutsinda mu cya kabiri hari gihe mu cya kabiri equipe nayo guhindurira ukazanye ukabona iragutsinze kandi wari gushobora no kwitsinda mu gice cya mbere cy'urukino. Rero kuri Patrick Sangwa nuvuga ko ico yize ico yabonye twitege ko ku nkino zikurikira wa mugamba ariko aravuga ati dukeneye kane ya 2027 kushobora gukunda nyine abanza kubitwereka mu nkino
za gicuti. gicuti abanza zitwereke muri iyi qualification mondiale burya iyi qualification mondiale twe ntitwifuza gukina mondiale umve ko tutavyifuza kuko nituja gukina mondiale ntitwifuza ariko gukina ntitwemeranya mondiale nawe tuvyifuza ahubwo vuga ati hariho level tutaragerako yo kuja muri mondiale gift igituma mvuze ati ntituvyifuza igituma mvuze ati ntituvyifuza kuvyifuza turavyifuza ariko kandi burya hirya biragoye kugura imodoka burya utanahereye no kuyikinga eske wowe uriko wifuza gukina mondiale kandi umaze kuja muri imwe naho ni wavuye udakonvense wavuye udatsinze n'igitsindo na kimwe kandi nota na rimwe wavuye werekanye novuga ko hari ibintu byo kwiga hari ibintu byo kwiga voilà ucuza kugwanira itike ya mondiale cyangwa banze ugwanire n'imiburi buri banze witabire kandi basi gatatu kikurikira hanyuma yo kuzitabira uheze uvuga ati jewe rero ikintu nkeneye objectif ni kwitaba mondiale eske ko igihugu ca Kongo ko citaba kandi imisi yose gisivye gisiba rimwe giheruka muri mondiale ryari mondiale ikintu kiba coroshe rero kuri Patrick Sangwa igisigaye nyene no kumurekera akazi tukaraba bigiye gukurikira amanota 4 kuri 6 ni meza cyane muri groupe za qualification mondiale uvuga ko ikibanza turimo tari kibi kuko igihugu kituri imbere n'igihugu ca Cote d'Ivoire igihugu kituri imbere n'igihugu ca Gabon haje turi aba gatatu rero novuga ko impinduka ziriko ziraba je na je vraiment nk'abara umupira tukaraba equipe nationale ya kera tukaturaba equipe nationale y'uno munsi ntawo bigiha haraba impinduka kandi nyinshi cyane ariko rero bona obi muri football nivyo harabaho cyo twitwa testing cyangwa se kugerageza abakinyi nibaza ko izi nkino za kivandime kubganje ico zidusigiye d'abord Patrick Sangwa yabonye abakinyi ubu no munsi hamwe bato bafite imvune nimba dufise urukino rwo guhiga qualification abo yotumako nabandi bavuga ati urugero rwawe haro twishi two kwiga je nkuko nabonye nka Abedi nagira umugisha bamaze kwinjira tubajanya n'imana ko twabonye par rapport y'abakinyi batanguye shakushire ko na ari musanga ntari musanga merci reje kubganje kuri Patrick Sangwa ico twomusaba kuko sinibaza kazoza gutestinga ya systeme yiwe ayibashire mu nkeza qualification uko nyimba uno munsi dushuye kuronka amahigwe twakina inkino zibi za kivandimo kandi tukitwara neza ndibaza ko ibice 90% yamaze kubona abakinyi no munsi bakenewe mu guserukira igihugu ntama mu rugamba kuko ntibitevye mu kwijana rizokina nande na Cote d'Ivoire kandi Cote d'Ivoire iyo yaniheruka gutwara kandi durangije kandi no mu kibanza ciza kugawe muri rusange mu majambo make inyubako za Patrick Sangwa urabona ko abakinyi benshi bashoboka bamaze kuba bazifata abakinyi baramaze kuba bazifata nuvuga ko hajya burya ikigoye n'intango iyo umaze kubutangura iyo umaze kuba ugerageza ikintu abasigaye nyene ko gifatisha kandi umukenyuro we turamaze kubona ko naho nuvuga tararonka umukenyuro 100% burya Patrick Sangwa nararonka umukenyuro 100% iyo kinisha muri equipe nationale ariko arikaragerageza kumbure dushobora kubona ya 2026 yavuze hashobora kugera equipe ashobora kuvuga ati abakinyi 10 batangura naba abakinyi 11 abakinyi no kuvuga backup baza kwasubirira naba kandi wibuke ko muri iyi equipe nationale twari tubura abakinyi benshi twari tubura Marco Wemans umukinyi novuga akomeye ku numero 3 hariya muri GP La Ligue mu gihugu ca Belgique twari tubuze Sabiyumva Frederic Ferre nawe novuga akomeye hariya mu gihugu ca Sweden asanzwe akina twari tubuze umukinyi novuga ko ariwe mu star muri East Africa dusigaranye ndavuga ndayishimiye Yusufu Nyange ma West yego niwe twari tumuze shako na Rucho twari tubuze na Rucho abo kandi muri mutima wa defense nabaga batarabukururirako yego rero novuga ko mu gihe yo bafise iyo twari kuba tubafise twari kuza kubona wanashima n'igihugu ca Mauritania amateka tugifise ko yo kutaba iradutsinda wanashima twari no kuza kandi ntaguciriye mu ntibadutsinze kiretse ariko batujije barope nka première mita wakivuze neza Jonathan Nahimana yabaye Nahimana nyene sino aya nabonye ku munsi wejo bamuhaye n'agahembo ngo amadolari amajana 2 hajya amadolari amajana 2 marundi nangana miliyoni nka zibiri gutyo aho rero ubuntanguye kunjana kuri ikona tubandanye ari novuga ko Jonathan ku munsi wejo yabaye intwari baravuga ati reka nawe tuguhaka
kandi abakinyi nabo ubwabo bavuze ati reka tugufelicite. Umwana iyo yakoze neza arashimiye. Jonathan Nitwa tubibona abo bita Jean Claude muri CAF Champions League yo yafashije equipe yiwe. Ibenge aramubwira ati mwana wanje wafashije imbangeza ari wewe. Nakubite yari agasandorari wa mwana. Birumvikana yari equipe nationale bariko baragenda banganya ubusa ku bundi, ariko uhejeje kivuga neza kuri Patrick Sangwa amanota 4 ku manota 6 mu nkino zibiri si ibintu bibi, ariko nibaza ko mu nkino zibiri Patrick Sangwa yamaze kubona abakinyi ashobora gutuma ko mu gusekera igihugu mu gihe turiko turayiga qualification ya CAN 2027 n'abandi bakinyi ashobora gutuma kare kavuga ati nakana utanguzo. Bona Obe umuguserukira igihugu intama mu rugamba kandi wabigeme maze imisi muri Tanzania bariko barakora imyimenyerezo. Ku munsi weje bwo bazokina urukino bazokina n'Ubuganda. Bazokina n'Ubuganda. Eske turavye liste yagiye nubwo ari amakuru ubona atavuzwe cyane, eske ubona hari icizere ko mu guserukira igihugu intama mu rugamba wabigeme ushobora gutsinda Ubuganda? Igihugu cyo Burundi n'ama mu rugamba intambakazi. Intambakazi. Navuga ko ni igano rya Sekafa rigiye kubera mu gihugu cha Tanzania kizotangura ku munsi wejo. Urukino rwa mbere tuzokina n'igihugu cy'Ubuganda, naco nuvuga ko ni igihugu gisanzwe gikomeye umupira w'amaguru nga muri East Africa, ni igihugu nuvuga ko cizina wanashima no mu bahungu. Mu bigeme nagiye mbona ama commentaire menshi bavuga wo bita Sakina Miele Biteze wa primu wa Limited Women's League asanzwe akindira uyu mugwi wa Top Girls Academy. Nagiye mbona amajambo agenda muvugwa ko ariko majambo yamuvuzwe ko birumvikana yego yamerita kuza muri equipe nationale uko biri kose, ariko hari ikintu mumenyereza Olivier Ningo ko batazira mutombora ndetse na Sangwa Patrick yavuze agishika. Wanashima hari nibikorwa vy'umukinyi bishobora kwereka ko umukinyi atamerita kuja muri equipe nationale. Nimba tubona muri Primus League umwaka Alfred abamed bitere muri Primus League gira umwishaka mukwirikira ku bitsinda. Eske kubera iki muri equipe nationale tutigeze tubona Alfred? Na Edini Meyer bitere ariko niba mutumye nuko yari muri equipe ya Bumamuru ifise no kisaba umukama, nuko yari muri equipe ya Bumamuru ifise Shasiri na Himana, nuko yari muri equipe ya Bumamuru yari ifise Mana Bazunzamana, yari muri equipe ya Bumamuru yari ifise abakinyi baca ku mpande bamuhizo pasi agatsinda. Rero nyimba tubona Saidi Sakina atamaga muri equipe nationale nuko hari ivyo baravye basanga umukinyi na merita kuja muri equipe nationale. None nyimba bago umupira ugatsinda uri mande y'igori undi nawe agatsinda yarondeye igitsindo babona ko yagwanye, eske ushaka bagutume ko muri equipe nationale gute? Ariko impamvu hambavu y'ivyo umwigeme yamerita kuba muri equipe nationale kweshi. Umwigeme yamerita kuba muri equipe nationale. Rero mvuga ko igihugu cy'Ubuganda ni igipimo gikomeye kuri equipe nationale. Igihugu cy'Ubuganda ku munsi wejo gift narinze kuja hirya no hino kidusumba igihagarari ca mbere, kidusumba intunganyo. Igihugu cy'Ubuganda dushobora kubona kina dutsinda kandi kikadutsinda nitubone ko ari nituze kubona ko ari gitangaza. Naboneye ko igihugu cy'Ubuganda gikaze buriya mu kubaka si bitwebwe tugenda umukinyi akaza muri nationale afise 20 25 pourquoi pas 30 bo bahera mu academy yo hasi kesa swa mu bahungu ndetse no mu bigeme. Ukagene kuraba Ubuganda no musi ahantu buri muri East African Community. Ubuganda ndibaza ko ari igihugu ca mbere gitinyitse mu mupira w'amaguru. Rero je bahungu wanashira no mu bahungu wanashira. Rero je kubganje ndikunira turabe Burundi buzokina ku munsi wejo kuri kugwa cha Azam Complex Stadium. Ndindira turabe uko babiciye ko buri mumenyereza bafise shwayi kuko no munsi Olivier Ningo batazira mutombora niwo mumenyereza mukuru. Umumenyereza entraîneur ajwe n'uyu Amuri Manirakiza asanzwe amenyereza yu Top Girls Academy. Kumbure ko nujya mu mere bitoze we yarasanzwe ari muri Top Girls Academy bararavye baravuga ati reka turabe uyu asigare hagende naka turindira turabe ibizova mu gurukina. Ariko ukivuze neza nani ndabona ko ari igipimo ku mugwi serukira gihugu inama mu rugamba. Turindira ku munsi wejo nizo nkino zizotangura turabe ko mu guserukira gihugu inama mu rugamba bashobora kuza bakivyitwaramwo neza. Nice